wisunga kugira ngo usimbire kure. Uyo ari mu muhamagaro yarawunyegeje ariko ndawutora. Impamvu ya mbere ni mukajaga nabonye ndikunda ro amafi menshi cyane nawe yegeranya. Hama rero nungararo yari umuvuga butumwa caraza ngo yo ngo ni mumpe nanje ku mafi. Cyanavuga ati mwari reka ndakurobere gwawe. Izo si gwawe. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri haraje umuntu mwiyerekwa arampa invitation. Arambwira ati genda uvuga ubutumwa mu gikorane kinini ngo kizobera hanze. Wa muntu ashatora inde invitation nk'iyo mpayi ayihara nungararo. Ati genda nawe uvuga ubutumwa mu gikorane. Uyu munsi nisanze n'impande yiwe. Namubwiye ati muzee we ongoza kanisa. Je umurongo ndi nawe. Haleluya. Twaje gusita abatama. Oya, nibo bazi inzira. Twe turihuta ariko ubu nibo bazi inzira. Akubwiye nduguya ngo hajya ahantu hari ikorosi genda bukebuke. Kumva urugende bukebuke. Akubwiye ati hajya ahantu haraduga genda bukebuke. Genda bukebuke. Twe tuzovuga umurongo nduguya ubareke barongo. Ntabwo umurongo turi nawo ariko kurongora ni byabata. Tugendera inyuma yabo. Haleluya. Izo ni impamvu zifadika. Twarahamagawe impamvu zifadika. Warahamagawe iyo ni impamvu ifadika. Kuba mu nzu y'Imana bigumemwo. Dusome muri ca gitabo c'itanguriro 4 mpere ku murongo wa mbere. Kandi uwo mugabo abana na Eva umugore wiwe nuko asaminda avyara Kayini aravuga ati ndonse umuhungu kubwuhoraho asubiza akavyara muri umunawe Abeli. Abeli aba umwungere w'intama, Kayini aba umurimyi. Igihe kiragera Kayini azana ishikanwa kubyeze mu ndimiro ngo abishikanire guhoraho. Abeli nawe azana ku ntungwa z'uburiza zo mu mukuku wiwe no ku binure vyazo. Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe. Maze Kayini araraka cane mu maso hiwe harijigwa. Uhoraho abaza Kayini ati niki kikurakije kandi niki gitumye wijiriwe mu maso? Niwakora neza uzokwemerwa, ariko nutakora neza icaha kibuze ku rugi kandi niwe cifuza ariko ukwiye kukinesha. Nuko Kayini abarira Abeli murumuna we ati ngo dusohoke tuje mu gahinga. Maze bari mu gahinga Kayini agurukira kuri Abeli murumuna we aramwica. Uhoraho abaza Kayini ati Abeli murumuna wawe ari hehe? Aramwishura ati ndabizi, nari umwungere wa murumunanje. Hari abantu barinda mu kwishura. Urumviza inyishu. Nawe aramubaza ati ico wakoze ico ni giki? Ijwi ry'amaraso ya murumunawe ririko rintakambira ku isi. Uhereye none ubaye ikivume, ugerewe kuyerera kure y'aho abantu kuyerera kure y'aha hantu hasamitse akanwa kaho kwakira amaraso ya murumunawe. Ukuboko kwawe kwabishije. Kuva ubu niwari imisi ntizogira icikumerera, uzogenda uraraguza urinyerereze mw'isi. Imana idufashe. N'aya majambo y'Imana dusomye nakanya turonse uko umwanya umeze kose tuwukoreshe neza. Bibiliya yerekanye itanguriro igitabo canditswe na Mose. Naribajije ndababaza nti impamvu Mose yanditse kino gitabo kandi igihe Imana irema isi n'ijuru ikarema n'umuntu ata muntu n'umwe rahari. Impamvu si yindi ni ihishurirwa. Kujya wahishuriwe niko na Mose yahishuriwe. Hano twabonye abantu babiri bavukana se umwe na nyina umwe. Adamu na Eva batangwe kuri Kayini na Abeli. Bibiliya yerekana ko umwe yabaye umurimyi uwundi umworozi. Kayini yari umurimyi, Abeli umworozi. Igihe kiragera barazana ishikanwa ryabo, umwe azana intungwa, uwundi azana ivyo yarimye. Ndabibarize, mbega ku gicaniro haraja k'amatunda? Ku gicaniro haraja k'imyembe? Basi Imana ntiyemera ivyo bintu yazanye. Ku gicaniro haja ko ibitungwa biva amaraso nk'ikigereranyo ca Yesu Kristo. Muravyumva neza gabeneda?
basi ishari biratanguye ahasi rya vuba kuririmba neza agashari kakaduka kuri bene so uko biri kose ishari rikaza ngo yambaye impeta mushasha ngo yambaye akarato gashasha ibintu mwene ivyo vy'intege nke byinshi basi rya shari riraduga aramugobera nti ngo tujane tuyerere burya bavukana n'abantu beza cane ntaco bahishanya uretse ko satani abibugwanko mu bantu Abeli aremera kuko yari mwene se yari mwene nyina basangiye amaraso baraja agezeyo yashari umwe agurukira kuri mutoya wiwe aramuniga arapfuye Bibiliya yerekana ubungeni Imana atanga kubaza Kayini itangura kumubaza mbega Kayini Abeli murumunawe ari hehe musome neza mwumvize inyishu tuze turishura neza uratuma wishura uyo muri ari hafi yawe ijwi rikubaza utazi iyo riri ukishura nkuko ubyiyumvira barukurinda ati jewe ntibindaba Imana dufashe Imana irabaza Kayini ico wakoze ni giki iki cari ikibazo kibajijwe umuntu yibwiye ko ata muntu yamubonye amen iki cari ikibazo kibajijwe umuntu yibwiye ko ivyo yavuze ata muntu yavyumvise iki cari ikibazo kibajijwe umuntu yibwiye yahindutse inyoberwa ibyo nakoze n'ibyo nanditse nta n'umuntu n'umwe yabibonye canke yabimenye Mana dufashe cane abantu bari hejuru nimba mutambona jeho ndababona umva ikibazo ico wakoze ni giki mwibanga ryawe ata muntu yakubonye n'umukenyezi wawe ntiyariho n'umushinga naho wawe ntiyabibonye ariko Imana ikubajije ngo ico wakoze ni giki none si banga ryawe hari igihe twibwira ko turi abantu tuzi kunyegeza kandi hari igihe twibwira ko turi abantu dufise ibanga ariko ibanga ni ry'umuntu umwe rimaze kuba rya babiri ibara ryaguye ryamenyekana ico wakoze ni igiki Kayini none hari mw'ishamba ninde yababonye none ko bari babiri wa gatatu yavuye he inyonga z'uhoraho ziri ku bantu bose mw'isi ijoro n'umurango Imana irabona byose niyo mpamvu uri kubazwa iki kibazo ibyo wakoze wewe ni biki Mana dufashe cyane none ko waje waberewe none ko wavuse none ko washize ikoti ariko icubazwa niki ico wakoze ni giki washingishije urubanza rw'amanyanga umuntu akanyagitonga akoresheje impapuro z'amagendo waca uhagarara mu rubanza ngo ndi mukuri umupfakazi w'abandi ugashingura akarimbi ruguru imfuvyi ukazishira mu rubanza ariwo wozivugiye natumwe kukubaza ngico kintu wewe wakoze n'igiki burya zari imfuvyi niwe zari zisigaranye wari se wazo wari nyinabo niwe wari kuzivugira no kuzitunga ukazirihira amafaranga y'ishuri ariko uyu munsi wazishize muri sentare gasembura amanza none karamupfakaza atize we ko wize burya azosigura gute imbere y'umucamanza k'abacamanza bateye ubwoba waciye ushinga n'umuavoka kuvugira ariko bo ntaho n'umwe bafise umva rero nkubarire burya Imana ni se w'imfuvyi burya Imana n'umugabo w'abapfakazi ko wakoze ivyo nawe izokunyaga ubugingo burya ico wakoze wewe ni giki ko wambaye uko kandi kutekereje mu ngoro y'Imana natumwe kukubaza ico wakoze ni giki
y'amahura atariyo ngo zogutwara. None ugeze ku bakobwa bangahe babwira ngo uzobatwara. Uyu munsi waje gusangira, uyu munsi waje kwegera uruhimbi rw'umwami, ariko wabaye inyobeko. Hariho indavyi iraba ijoro n'umurango, hariho indavyi iraba nubwo wibajije ngo nta muntu n'umwe yakubonye. Wa mugabo watangarato mu rundi rugo, nyumva wavuye ruguru wibaza ngo ntibizomenyekana. Ujya mwatanguranye waramutaye ngarashaje, ujya mwatanguranye waramwinuvye gasigaye ku magufa, ariko kandi ibi waguze niwe ariko arabiraho, ariko kandi ibikorwa vya ruguru niwe abiraho. Wewe nawe uri Bujumbura uri kurashikura ujya no kuvyibaho wavyoshe, ugomba wiyongera ugira kabiri. Warashe paseri ngo burya ngo sivyo gucara umusoro, urabesha. Ijuru ryarabibonye. Umva naho watanze rasyo mu rugo gugira kabiri umugore watabizi, ijuru ryarabimenye. Nubwo wiyumanganya ico wakoze co ni giki? Koranye muhaki yavuze ngo ibyaha byo mwibanga, yavuze ngo bigiye gukora ibara. Ibyaha byo mwibanga ibyo bigiye gusigaza benshi utihanye nawe urimo. Ibyaha byo mwibanga bigiye kugaragaza abakuru n'abato mw'ishengero. Ibyaha byo mwibanga bigiye kugaragaza ibyakorewe ibwina mu misho. Ico wakoze ni giki? Ico wakoze weho ni giki? Dawidi yari akuwe inyuma y'intama. Dawidi ntaco Imana itari yaramukoreye. Dawidi yavuye mu muryango ukenye wa Isayi, i Betelehemu, agasagara gato. Mbere bamwe bavuze ngo mbega i Betelehemu hovuka iciza, niyo yaje ava. Igisagara kigwiriyemo intama. Umwungere nawe urazi ukuntu aba afise akamoto. Imana imukurayo nk'uko nawe yagukuye ruguru. Ntitwavukiye ruguru twebwe benshi, ahantu imvura ari je idukura ahantu hagoye. Uyu munsi umeze neza, uyu munsi urambara ikoti rigafata nduguyana, uyu munsi washyizeko na karuvati neza, uyu munsi ariko ivyo Imana yagukoreye ikibazo wagize nuko wavyibagiye. Umva ico wakoze ni giki imbere y'umukenyezi wawe? Indahiro warahiye imbere ya pasiteri ngo tuzobona gushitsa gupfa. None imigabo ufise yo kumuta mu nzu igeze, ariko urabesha. Ijuru ririteguye kubishira ku mugaragaro n'utihana. Urabesha, urabikora nayo igahora. Ukibaza ngihwanye nawe rwose, umviriza, nutihana izobishira ku mugaragaro, nutari kubimenya agiye kubimenya. Wigira umuntu w'impwemu urebesha abakozi b'Imana. Umviriza, hari itabeshwa. Wigira umuntu w'impwemu gusumbya abandi, hari idahishwa. Ko washize agati mu ryinyo ngo ntibizomenyekana. Vuba nutihana izogushira mu rubanza wewe. Dawidi Imana imuha igihugu icatse Sawuli, imuha ubwami imiryango 12. Ararya arahimba, agahimbo ni kabi. Abarundi mwaciye umugani ngo umuntu ahimbye ntasobwa n'umugani. Umviriza, Dawidi arageraho abona ko byose ariwe byari byo, yabishize mu biganza vyiwe, amuha kuganza ubwami bwa Isirayeli. Imutsindira abansi, Dawidi arumva ko ari Dawidi. Igihe kiragera, hariya njanjo hategwa n'impwemu mbi, atangura kugenzura, ahagarara araba Kamenge, araba hirya no hino. Bibiliya ivuga ngo hirya
bati Sheba yari karoga mukaburiya ati muhamagare. Umuntu yatumwe arihuta ryari itegeko ry'umwami, kandi umwami avuze mu kanwa kiwe havamo ibintu bibiri: baho canke pfa. Tingo baraguhamagara, acaraza nkuko nawe wabigenjeje. Ivyakurikiye muzovyisomera. Dawidi arabaho, arabwirwa tumba mwami nubwo uri ku kigwa byahindutse. Niyo mvugo bakunda gukoresha abantu b'Imana ngo yewe mutama ibintu byahindutse. Ntego. None rero humba rero uraraba uko uvyifatamwo. Ndafise umugabo ari ku rugamba, Uriya nawe ariko arahangana n'abasi b'igihugu. Uriya nawe ibiriko birakorwa ntabizi. Uragororokera Imana, abakurwanya Imana izobarwanya. Dawidi amaze kumva kibariguye vyamenyekanye, aca ategura umugambi wa mbere biranka. Amaze kubona umugambi wa mbere ko byase, aca ategura umugambi ugira kabiri. Ndakwandikiye Yowabu mukuru w'ingabo, uyu muntu ni wamubona umuhereza ahantu urugamba rukamvye. Yowabu nk'umugabisha w'ingabo yashize mu ngiro ivyo umwami yategetse. Uriya urugamba rurashirako agwa mu ntambara. Hari abantu mwikubita agashi, hari abantu mwumva mukiyumva ibikorwa vy'Imana biriko birapfa, bigatubona kuri konti yawe huzuye amafaranga, ukigamba ngo uri umukristo ariko ibikorwa bigapfa bikadidira. Ayo mafaranga wayaronkeye ikiwe, izo yakwaka yaheretse ubundi. Aho biraye siho vyiriko, kandi aho vyiriwe siho biraye. Dawidi ntumva ibintu vyagenze neza, ariko ijambo natumwe rivuga ngo ico wakoze weho ni iki. Bukeye kabiri idaca urwankunzi, bukeye kabiri idaca urubanza rw'umuntu n'umwe kubw'ingurire, itagira igiturire c'umuntu, idaca urubanza gihengamire ku mukuru, itabwirwa amajambo mu gutwi. Umva irisidukira ituma umuvugishwa n'Imana Natani. Numva genda umbarize Dawidi, ni igiki ntamukoreye, ni igiki ntamuhaye ku bwami bwuzuye abantu namuhaye, yamburanye iki? Wa muntu wahaye urwitwaza abasi b'Imana, wa muntu wahaye urwitwaza abasi b'Imana, ico wakoze ni iki? Dawidi icamutunze co gutunga nawe. Dawidi icamubeshejeho nawe cokubesha. Dawidi ntiyisiguye. Hari abantu mwihana nk'urwego, urumva ngo mukozi w'Imana ngo twaragize ingorane. Weweho nande? Wewe nande ukaza kwatura Imana imbabarire mukozi w'Imana ngo twebwe byaratugoye? Weho nande? Wigira urwego ku rwego rwo hejuru. Ihane ijuru n'umuntu ku giti ciwe, atura neza udacishije ku ruhande. Ngo donke ngo sinogenda kwatura ngo mu bantu benshi, ngo jewe ndi naka ngo ndamurindirira muri biro. Burya muri biro naho kwaturira, biro n'amafere y'ibikorwa vy'Imana. Ukaca wigira igihangange, ukagomba kwigira urwego rwo hejuru. Ivyo wakoze ni biki? Umviriza rero, sindagutevya wa mukenyezi we, sindera umushatsi wiwe. Bisobanura ngo igisekuruza ca Yesu. Yesaya we yamubonye afise ikanzu y'igisaka ari mu rusengero rw'Imana, yinjiye mu ibango rya kabiri ry'ubuherezi. Yohana yongera akavuga ngo amaso yiwe canke inyonga ziwe zari zimeze nk'imbeya z'umuriro. Bisobanura ngo inyonga za Yesu nta kintu na kimwe zishijwe.
impamvu nkubajije ico nuko wabibonye atari jewe ariko ni nyene isi n'ijuru. Ibyo wakoze byose byaramenyekana, ibyo wavuze byose byarumviswe. Igihe uvuga mwene so, igihe umucira ucobo, igihe umucira urubanza, mu biyago byawe byarumvise. Nubwo wageretse akaguru ku kandi, nubwo wagashize agati mu ryinyo ukaba ngo ni amahoro wihumuriza urabesha, icyo ryarabibona. Icyo wakoze ni igiki? Umwanditsi w'imigani yavuze ngo upfukapfuka ibigabitanyo byiwe ntazaronka umugisha, ariko ubyihana akabireka umugisha uri imbere yiwe. Imana ifashe cyane. Yohana we yanditse mu cete ciwe ca mbere hajya ku gice ca mbere ngo w'icenda ngo mwaturanire ibyaha byawe. Reka kwatura nk'urwego nduguyango ni amajambo y'Imana bose bakayakira. Yesu abaha umugisha. Ico wakoze ni igiki? Nutihana iriteguye kugushira mu rubanza, ariko ndaguhaye kaze bigishoboka. Uracafise akanya ko gutungana. Paulo yandika yavuze ngo n'ubutumwa bw'umwuzuzo. Nico gituma Imana isa n'ibingingira muri twebwe. Turabinginga mwuzure n'Imana. Umatigeze kumenya icaha, Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo muri we muhinduke ukugoroka kw'Imana. Ninde agomba kuzura n'Imana? Kaze dusenga Imana. Ni amajambo y'Imana yose bakayakira. Yesu aduha umugisha. Kaze dusenga Imana. Kaze dusenga Imana. Kaze dusenga Imana. Kaze dusenga Imana n'akanya kawe.